Mbahaye ikaze nshuti banywanyi bacu kuri mwese mumviriza amakuru n'ibigano dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Mbipfurije gutangura umwaka mushasha w'2024 kandi Imana izobane namwe muri uyu mwaka dutanguye. Aka kanya makuru akomeye cyane yeje kurushikirana amakuru ateye ubwoba kugira ngo nanone abanyagihugu batari bake bace bafata amabarabara. Perezida Evariste Ndayishimiye ahuye n'akaga gakomeye cyane. Biravurwa yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce bataziranda kugarika yoba nanone amerewe nabi. Ni mu nyuma z'amakuru twabashikirije ku munsi w'ejo yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yoba nanone ari kugira yikure ko uwamuzengereje ari we umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce bataziranda kugarika. Amakuru akomeye cyane turaza kuyabashitsa ko mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye wewe amenyesha yuko gushika ngubu umutekano wiwe uriko urahungabanywa n'igihugu kibanye c'u Rwanda, na cane yuko acagereza kuba nanone kibonekeza mu bikorwa bitandukanye nko guha indaro umuhari ugwanya leta y'u Burundi wa Red Tabara. Ndabibutse yuko ivyo ico gihugu cama cibihakana cyane kandi kikemeza yuko ivyo vyose ari ububeshi nubwa politiki. Biravugwa yuko ibikomeye cyane kandi biriko birashika nga mu gihugu c'u Burundi vyoba bigiye kudukwegera akarambaraye. Perezida Evariste Ndayishimiye yama yibonekeza muri aya majambo akomeye cyane tugiye tuze kugarukako. Ndababwira ukuri Gervais Ndirakobuce bataziranda kugarika mu nyuma zo kutaboneka mu birori bikomeye cyane na cane vyo gusoreza ibijanye no gusengera igihugu mu gutangura umwaka mushasha wa 2024. Abatari bake bavuze yuko Gervais Ndirakobuce bataziranda kugarika yoba amerewe nabi, abandi bakamenyesha yuko General Major Evariste Ndayishimiye yoba yarafashe ingingo ikomeye cyane yo gutangura kumugira nk'ivyashikiye General Alain Guillaume Bunyoni ari we wenyene Gervais Ndirakobuce bataziranda kugarika yasubiriye. Amakuru akomeye cyane mu buryo bw'idonido nsubiye kuguha kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu herereye irya nino ku migana y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ekandagwa ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu herereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye ikaze muri aya makuru adushikiye. Abari ngaho ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, abari irya nino mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura, namwe mwese muri mu ntara zitandukanye zigize igihugu c'u Burundi muhawe kaze. Aka kanya rero reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wewe wahije gupyonda ijambo sabone. Kuba tarabikora akaniko karyo ndagusoma nuko musi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracabona rakazujya nayo nyine pyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko aya ari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, igisata ca politiki, umutekano n'agateka zina muntu mukatorizwa n'umugwa wamenyesha amakuru umuhinga akorera ngaha mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Gushika ubu ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo ikomeye cyane mu nyuma zo kubona yuko umwanya ku mwanya agiye gutsingwa urugamba, mu nyuma z'uko agiye gutsingwa atanagwanya. Perezida Evariste Ndayishimiye umuhari Red Tabara. Biravugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yagereza impunzi z'abarundi ziri mu gihugu kibanye c'u Rwanda mu ikampu ya Mahama. Mu nyuma z'uko amenyesha yuko abo bose bariko barakorana na cane n'imigwi yikwaje ibigwanisho igwanya leta y'u Burundi. Abatari bake muri izo mpunzi batanguye kumvikana mu majambo akomeye cyane bavuga yuko bazokura ko intwaro y'agahotora ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Impunzi zitari zike zimenyesha yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aratwara igihugu cazo nabi kandi bidakwiye. Zisaba yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yotanga imihoho bivanye nuko babona yuko adakwiriye gutwara abarundi. Abatari bake mu mpunzi bamenyesha yuko bagiye gufata amabarabara, abandi nanone bakiha amashamba bakubura ibigwanisho na cane bakaganuka nga mu gihugu c'u Burundi bagakura ko intwaro y'agahotoro. Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe yaheruka kwagereza igihugu kibanye c'u Rwanda ibikorwa bitandukanye nko guha indaro umuhari Red Tabara. Ni mu nyuma z'uko ivyo vyose atavyemeza Perezida Evariste Ndayishimiye afise, ahubwo wewe aragezwa kuba ariko arakorana n'umugwi na cane witwaje ibigwanisho.
abatari bake bazi yuko wavuye nanone muri ico gihugu c'u Rwanda mu nyuma z'uko wari usize ukoze amabi atagira izina mu mwaka w'1994. Amakuru akomeye cane yaje kudushikira aremeza yuko uyo mugwi wa FDLR ugwanya leta y'u Rwanda mu nyuma z'uko uriko urakorana na leta ya Kinshasa igakorana na leta ya Gitega. Perezida Evariste Ndayishimiye wewe ubwiwe yoba yaragiranye ibiganiro bikomeye cyane n'uwurongoye uyo mugwi wa FDLR ugwanya leta y'u Rwanda. Evariste Ndayishimiye yatanguje intambara hagati y'ibihugu vyompi mu nyuma z'uko bigaragara yuko umubano hagati y'igihugu c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi ugiye kubandanya utosekara. Impunzi ziri mu ikampi ya Mahama mu gihugu c'u Rwanda zamenyesheje yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ivyo ariko nanone arashikiriza ari ibintu bikomeye cyane kandi bidakwiriye ku mukuru w'igihugu. Impunzi ziri muri Tanzania zimenyesha yuko Perezida Evariste Ndayishimiye agiye gukugwa ko gihutihuti. Impunzi ziri mu gihugu c'u Buganda nanone zimenyesha yuko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ari amakuru ateye ubwoba. Muze kunyemera dutange umuco. Impunzi zoba zigiye kubura ibigwanisho zigakoranya inguvu hama zigafata ingingo ikomeye cyane yo kugaba igitero ngo no gukura ko intwaro y'agahotoro. Ntibikunda kandi ntibishoboka. Ibivyo vyose ni vy'impunzi, ni amajambo ariko arashikirizwa kandi agashikirizwa nubwo afise ishingiro, ariko biraboneka yuko impunzi ataco zokora kugira ngo intwaro iveho mu nyuma z'uko n'igisirikare bamwe mu babandanije kandi bakagerageza gutembagaza ubutegetsi vyaciye vyanka. Reka tuze kubigaruka ko muri aya makuru n'ibiganiro twabateguriye. Mbere yuko tubashitsa ko ayo makuru munyemera amakuru yacu tatangurire ku makuru akomeye cyane avugwa nga mu gihugu c'u Burundi, mu nyuma turaza kuganuka kuri ayo avugwa yuko impunzi zitari zike zejeje guhuza inguvu kubijanye no gukura ko Perezida Evariste Ndayishimiye zimusaba yuko yotanga imihoho gihutihuti. Mu nyuma z'uko turuze kubashikiriza amakuru ajanye n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika. Birakekwa yuko yoba ari ahantu hakomeye cyane, abandi bakavuga yuko yoba agira yicwa. Gitega umuntu umwe yishwe uwundi atorwa ikiziga mu ndwi imwe. Deo Havyarimana yarishwe kuva nanone kwa gatatu ku mutumba nanone Jenda muri komine n'intare ya Gitega gati mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuri uyu wa gatanu uheze nanone amakuru akomeye cyane yadushikiye naho nanone mu gitondo ikiziga c'uwitwa Kama caratowe muri quartier Nyamugari mu gisagara ca Gitega. Kuwa mbere nanone biravugwa yuko yishwe. Umukuru w'umutumba avuga ko ari nanone ukwihanira kwabaye, nayo imvu z'urupfu rw'uwa kabiri zikaba zitaramenyekana. Inkuru ya Burundi News TV kubijanye na Deo Hakizimana yishwe ku munsi wa gatatu ku isoko nanone kari muri Karim, ni mu nyuma z'uko ari kwibarabara ry'igihugu numero 15 nk'uko bivugwa n'umukuru w'umutumba Jenda. Abanyagihugu bari mu gashavu nibo nyene bishe Deo. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira yafashwe nanone afise ipikipiki yivwe. Mu nyuma z'uko babiri muri abo nanone bari kumwe barahunze. Ikibabaje cyane nuko abanyagihugu barihaniye vyemejwe na Fabien Kandende. Ni mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane yaje kudushikira abakoze ubwo bwicanyi ntibarahagarikwa. Ni mu nyuma z'uko kuri uyu wa gatanu nanone uheze ikiziga ca Kama caratowe ku ibarabara rya mbere muri quartier Nyamugari mu gisagara ca Gitega. Nta wuzi neza uburyo yapfuyemo, ariko twibaza ko yishwe n'akarwagaro. Ni mu nyuma z'uko yoba yarishwe n'urwa Kagaro. Amakuru akomeye cyane yaje kudushikira ngo niko vyashikirijwe na Hassan Butoyi, umukuru wa zone urban ya Gitega. Ku bwa Butoyi uwo yapfuye yari agwaye indwara zo mu mutwe. Kama nanone na Deo Havyarimana bari bafise umwe wese imyaka 50 n'iyirenga. Nayo ayandi makuru akomeye cyane yaje kudushikira nuko muri Muyinga hari umugabo yakubiswe n'umukuru w'umutumba hamwe n'imbonerakure. Ibi vyose vyama biboneka nga mu gihugu c'u Burundi. Imvo zavyo abatari bake bemeza yuko ari intwaro, ibijanye n'ubutungane n'ibindi bitandukanye, abakozi b'iperereza n'abandi batandukanye. Umugabo wo ku mutumba Gikwiye muri zone ya komine Gasorwe nanone mu ntare ya Muyinga uburaruko bushira ubuseruko bw'u Burundi yarakubiswe cyane n'umukuru w'umutumba afadikanije n'imbonera kure abanywanyi b'umwari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD muri ako karere.
uwo yakubiswe ariko nanone aravurirwa na cane cane ku bitaro vy'intara ya Muyinga, nayo uwikekwa we wa mbere ko ari we yabikoze apfungiwe mu gasho k'igipolisi i Muyinga. Inkuru ya Burundi News TV kubw'amakuru ava aho hantu, uwo nanone yakubiswe azi ku izina rya Macumi. Nanone uwo Macumi yari avuye kuramutsa umukenyezi wiwe agwariye ku ivuriro ritoye rya Gasorwe kuri uyu wa kabiri hafi isaha 12 nanone z'umugoroba. Umugabo wo mu bwoko nanone bw'abatwa yitwa Bagabo nanone niwe yariko arakubitwa na cane cane n'umukuru w'umutumba Michel Karibwami. Mu nyuma z'uko ibi vyose biriko vyama biboneka nga mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba, Bagabo yarafashwe ariko arasenya mw'itongo ritari ryiwe. Ubucumi nanone yaragerageje gutabara, niho rero Michel Karibwami n'imbonerakure zari zimuherekeje zareka Bagabo zigakubita Macumi na cane cane niko vyiganwa n'uwabibonye. Ibihimba nanone vyirondoka vy'uwakubiswe vyaranonekaye cane. Amakuru akomeye cane yeje kudushikira nuko amasoko yacu avuga yuko Macumi yakubiswe inkoni umubiri wose, ibihimba vyirondoka vyiwe vyarononekaye, niko amasoko yacu yongerako. Asoba rero yuko amaraso agiye ku mwanda mutoyi, ni nyuma yuko niko bivugwa n'uwo muryango wiwe. Uwo nanone yakubiswe yaciye ajanwa uwo munsi nyene ku ivuriro ritoyi rya Gasorwe. Bigonye na cane cane uko aremvye, nanone abaforomo baciye bamwungururiza ku bitaro bikuru vya Muyinga. Ni mu nyuma z'uko rero n'ubu ngubu aracaremvye cane kubw'amasoko yacu yegereye iyo dosiye n'abamenyeshamakuru bacu bagerageje kugendera ivyo bitaro. Uwo mukuru w'umutumba ubu nanone ari mu minwe y'inyamiramabe. Abanyagihugu bo muri ako gace basaba ubutungane gukora igikorwa cabwo, bagasaba kandi ko nanone honahagarikwa imbonerakure zifise uruhara muri ayo mabi. Ariko abatari bake bagashikiriza yuko kuba iyo dosiye irimwo imbonerakure na cane cane abagirirwa n'ivyo vyaha badashobora guhanwa. Perezida Evariste Ndayishimiye yarongekiwe ubutumwa kuri ya WhatsApp yaheruka gutanga. Ni mu nyuma z'uko ku nimero yaheruka gutanga yari yasavye abanyagihugu yuko baraza bamushitsa ko amakuru ariko aravugwa mu gihugu c'u Burundi. Abo banyagihugu batangaza yuko ataco nyene c'uwo General Major Evariste Ndayishimiye arishura kuva abo bose bakoregwa amabi ateye ubwoba. Ibiriko biraba nga mu gihugu c'u Burundi na kamaramaza. Ndababwira ukuri, aka kanya makuru akomeye cane yeje kudushikira arateye ubwoba, kuko twebabwiye mufuyofunyo twabwiye yuko impunzi ziri mu bisata bitandukanye, impunzi z'abarundi zitari zikeyi zishika ibihumbi n'ibihumbi. Gushika ubuzoba impunzi ziri mu gihugu kibanye c'u Rwanda, impunzi ziri muri nanone mu gihugu c'u Buganda, impunzi ziri mu gihugu ca Tanzania zejeje gufata ingingo ikomeye cane nk'uko amasoko yacu avyemeza. Biravugwa yuko izo mpunzi zasavye Perezida Evariste Ndayishimiye gutanga imihoho. Abatari bakeyi bashikirije yuko izo mpunzi ziriko zirihenda bivanye nuko umukuru w'igihugu aba ari umukuru w'igihugu nk'uko wewe ubwiwe yahora abishikiriza. Izo mpunzi zasabye Perezida Evariste Ndayishimiye gukora ibishoboka vyose, bitari ivyo bidatevye umwanya ku mwanya zirashobora kubura ibigwanisho zikaja mu mashamba, na cane cane umwanya ku mwanya bigaca vyoroha gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Mu nyuma z'uko zibona yuko abo baragerageje gutembagaza ubutegetsi vyaciye vyanka, Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arahura n'ibibazo bitandukanye kandi bikomakomeye biriko vyama bibonekeza nga mu gihugu c'u Burundi. Aka kanya makuru akomeye cane yejeje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi arateye ubwoba. Perezida Evariste Ndayishimiye yemezwa n'abatari bakeyi, bivugwa yuko ingingo ariko arafata ari ingingo ziteye ubwoba. Biravugwa yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazirenda kugarika gushika ubu ngubu yajeje gufatirwa ingingo ikomeye cane, yemeza yuko umwanya ku mwanya ashobora kugirirwa nk'ivyashikiye uwaza ari umushikiranganje uwo yasubiriye ari we General Alain Guillaume Bunyoni. Gervais Ndirakobuca batazirenda kugarika yoba yafashwe n'ubugwayi igihutihuti muri aka gatondo. Ni mu nyuma z'uko mw'ijoro ryakeye twabashikirije yuko Gervais Ndirakobuca batazirenda kugarika yoba yaswe kugandagura. Perezida Evariste Ndayishimiye abona yuko kwikurako abansi biwe arivyo nanone bizomufasha mu gukurako kandi no kubandanya kurongora no gutwara abarundi atankomanzi.
Perezida Evariste Ndayishimiye ariko yibonekeza mu bikorwa bitandukanye. Biraboneka yuko Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika nk'uko vyatanguye gushikirizwa ku munsi w'ejo, nanone yoba agira agandagurwa. Biravugwa yuko nanone wahagaritse umutima w'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza atawe yagiye, uwusheshwe amaraso azohogwa ayandi. Perezida Evariste Ndayishimiye akwiye gufata ingingo ikomeye cyane mu nyuma z'ibi vyose biri kuvyama vyibonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abanyagihugu baragaragaza umubabaro kandi bagaragaza ingene ibi vyose biriko birakogwa, bakagaragaza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko gushira mu ngiro wapi. Ndabibutse yuko nubwo biruko nyene icubahiro umuvyeyi wacu ari mu bibazo bitandukanye mu nyuma z'uko yatangura intambara ikomeye cyane y'amajambo ku gihugu kibanye c'u Rwanda, bidatevye agaca afata ingingo ikomeye cyane yo gutangaza ibijanye no gucurira ico gihugu yuko kitazosubira kuronswa indagara. Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yibonekeza avuga yuko nawe wenyene igisirikare cacu kiteguriye urugamba. Ku munsi w'ejo niho humvikanye amakuru yuko nanone hari abasirikari batari bake barungitswe ku mupaka. Ni mu nyuma z'uko gushika ubu urubibe hagati y'igihugu cacu c'u Burundi n'igihugu kibanye c'u Rwanda umupaka biravugwa yuko umutekano waho wongerejwe. Amakuru dufise ava muri service de renseignement aremeza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye agiye kubona nanone ico imbwa yaboneye ku mugezi. Gusa nanone vyashikirijwe n'umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Twagerageje kurondera imvo yoba yatumye avuga iryo jambo, gushika ubu ntarashima kugira ico yishura. Birababaje cyane kuba wokibonekeza ubwira umukuru w'igihugu nyene icubahiro amajambo akomeye cyane na cane biboneka yuko ayo majambo na cane arimwo ibintu bikomeye cyane vy'agacamutwe. Abatari bake batanguye gutanga komanteri zitandukanye bavuga yuko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ivyo ariko arakora nanone akwiye gutanga imihoho. Babona yuko Perezida Evariste Ndayishimiye adashoboye gutwara igihugu c'u Burundi n'abarundi. Perezida Evariste Ndayishimiye biraboneka yuko nanone ariko arakora ibishoboka vyose kugira ngo arondere nanone abazomufasha mu gukura ko ibihanganye vyama vyibonekeza mu bikorwa bitandukanye. Ndabibutse yuko amakuru dufise y'ukwizerwa yemeza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakorana n'umugwi wa FDLR ugwanya leta y'u Rwanda kugira ngo abandanye aca intege na cane ngo umuhari nanone ugwanya leta y'u Burundi wa Red Tabara, aho yagirije icyo gihugu c'u Rwanda yuko coba gifashanya na Red Tabara mu bikorwa bitandukanye. Perezida Evariste Ndayishimiye yijeje kuronka inguvu ziteye ubwoba ziriko zirava muri uyo mugwi wa FDLR. Muze kunyemera ayo makuru ari twabateguriye tuze kuyagarukako. Kuri Burundi News TV tuzobandanya dutambutsaho amakuru n'ibiganiro mu nyuma z'uko tudashigikiye na cane politiki ijanisha abanyagihugu. Abanyagihugu barafise ubwoba n'igishika ku bijanye n'ibiko biranga mu gihugu c'u Burundi. Turi ngaha kugira ngo dushire ukuri ahagaragara. Ndimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.